kugira ngo ibintu bihure, kugira ngo tuve mu bya tuhindura ibintu bibe bishasha, entre susumo twigire shasha. Hari ibintu bimwe dutegerezwa kumva, bimwe tuza kumva tukemera ko bimwe bishobora kutanatora inyishu. Sizi ko umuntu yoyivuga exactement 2024 2025 harabaye ingorane, ndabibabwira ingorane zahabaye zerekana resistance kuko twamaze kwinjira twe tuvuga tuti ni activité uburyo mugabo hano hariho amafaranga ugiye kuraba, ari nayo mpamvu la gestion financière, ugiye kuraba la gestion financière yo muri Sosumo itari itomoye na gato. Utabona la lumière dushaka dukeneye kugira ngo la gestion financière tuje kuyumva neza ya Sosumo, kuko byakorwa muri ya cadre ya kera, kandi natwe ubu turiko turiyumvira muri cadre nouveau ya budget programme ko Sosumo yagiye ihomba. Jewe ahubwo natangajwe nuko ibi amashifre yagiye abapresent bagiye barodressa amakonti amwamwe, ubona ko ari ibintu bitumvikana pe, ubona ko ari ibintu bitumvikana. Ukava ku mamiliyari ukaja kuri miliyoni, une un écart de milliards. Nibyo bintu byo byumvikana gute? Ikindi kintu umuntu abonamwo, harimo avuze ati harabaye recrutement, nabibonye bati hari ivyihutirwa kuko hari bari bagiye mu bundi buzi bwabo, mu bundi buzi bifuza. Sawa mugabo nabyo bifise incidence sur le rendement ya usine. Ico ni ikindi kibazo. Hanyuma waza kuraba noneho uko muri rusangi ibyo turiko turavuga, ukuntu ivyo bintu byagenda n'ibihombo byagenda biba n'abintu n'amahera atabarokuvre, ibintu bijana n'amarokuvurema, ukabona ko umengo hari n'ibintu le budget moyen vraiment. Ugiye kuraba l'esprit qui prévalait à l'époque ya budget moyen, vous n'aurez pas de réponse. Kuko umwe wese umushikiranganje kanabandi bose abagestionnaire de budget bari bafise ububasha kuko bashobora gukora des allocations de réallocation budgétaire, des lignes budgétaires bumvikanye hagati ya ministre des finances canye umushikiranganje wenyene agashobora gaturuna wakabikora komsa ati jewe nabonye bya byananiye ari amahera ko nabona atarabakonsome na cyenda ya réaffecta da réalloua ku yindi ligne budgétaire. Umushikiranganje wa finance ati nta kundi nibyo. Ubu rero turaza gusaba umushikiranganje tugira ama engagement aho tumusaba tuti ubu rero kugira ngo mukosore tubwire muri iki gihe kingana uku mwebwe vous êtes sûr, vous nous affirmez, muratwemerera yuko activité yose yari iziye kuzokwega amahera, ko activité yose ariyo tuzobanza tukamenya hanyuma amahera agakurikira nyuma. Iyi ni raporo. Hari umuntu yovuga ati reka mbaze ku buryo ndonka réponse ku kibazo cyose. Iyi ni raporo l'audit. Urashobora kuza kukwikira ikibazo kumure kidahuye n'icyo aha bashizemo, kumbure pour des raisons zimwe beza kugora kwishura n'umushanje kumbure byo mugora kwishura. Ariko rero igihambaye uko twari twabivuze nuko bakoze audit. Ubu twumvise ko umwanya munini ari wa commission, kandi commission yabikoze neza cyane, yabikoze neza cyane. Ko twari twumvikanye ko bazoshiraho ni colonne yerekana noneho l'engagement ya leta à travers umushikiranganje kugira ngo tubone iryari ivyo bihe c'est moment critique zishobora kuzoba zatoye inyishu, cyane cyane birya bihe les délais de mise en œuvre. Aha rero twoshimira n'umushikiranganje kuri engagement. Ubu tariwe nja kure, gica gikurikira kiraboneka nuko twe duha
umwanya umushikiranganje ntimuze kumbaza cyangwa muze kubaza umushikiranganje ngo igihe mwashizeho wanti mushobora kuba mwaribeshe none ko ari engagement nkuko umuntu yokuyanigeze kubivuga kare umuntu akubwiye ati ejo uraza ndaguha irya cupa none wewe ucubandanye umwishuza none irya cupa uzoriba uyacurindira yuko umwanya ushika uti ngwino tuze kumwa irya cupa rero nawe umushikiranganje yakoze engagement ati tariki zinizi ibihe n'ibi igikorwa kizoba gitunganye hari n'ibyo twabonye batubwira bati igikorwa cyaramaze gukorwa ni byiza cyane ibi nibyo rero tuba dushaka nibyo dushaka hanyuma ibindi nabyo bitararonka inyishu muzoheza mubikorere ko kugira ngo igihe tuzobatumira muri question orale tubabaza tuti mbega kuri ya point iki n'iki kuri ya recommandation mwatubwiye cyaragiye mu ngiro ibyo byonyine nibyo tuzobabaza kugira ngo tugene dukora twavance dans le cadre ya budget programme ikindi novuga nuko izi audit bariko barakora ubu ni audit au niveau de la gestion zari géré sous le budget moyen ayama société entre autres bariko barakorera amahopito n'ibiki aha nagira ngo murumva neza donc uno munsi twinjiye muri budget programme muri budget moyen murazi amayerero yahaba menshi lors de la mise en œuvre du budget moyen ni ukuvuga yuko umushikiranganje canke umugestionnaire de budget yarashobora kwihindurira le budget bamuhaye akayafekta akayivana kuri ligne yi akayisha ku yindi ligne budgetaire kuko araba ati ibi birakomeye iyi ligne d'activité irakomeye reka ndabijane kuri ligne ishobora kuntuma nk'ibintu byo kubaka akabona ko ibyo bintu bikomeye akazoshira kuri activité ijanye n'inama kandi barabikora cyane bakabigira ibintu by'amadesante bikaba byinshi cyane by'amanama aho kugira ngo ube ibikorwa iyo rero ibyo bintu des allocations ne voit pas des allocations non conformes comme on yovyita zaraba cyane des réallocations zikaba cyane muri budget moyen muri budget programme rero kubera ko basanga ibikorwa byinshi bitakozwe kubera yo ma réallocation menshi yagenda ba abashikiranganje bo nyakagenda bahindagura ibi rero kugira ngo bikosogwe haje budget programme kugira ngo amahera aje kuri activité kandi udashobora guhindura kuko batanguye amahera nkuko byagenda kera muri budget moyen umushikiranganje avuga ati mpa amahera bagaca bamushyira amahera yose kuri konti akazoja mu mahera yagera uko ashaka agaca noneho aya mahera yakorera amareaffectation amareallocation en fonction y'uko abona bimwe bikomeye canke vyoroshe ibyo rero nibyo byashatse gukosogwa kugira ngo twinjiye muri budget programme habanze les activités amahera akurikire iyi rero iyi audit yakozwe kuri matière zari zarabaye réalisé igihe hari la mise en œuvre ya budget moyen ikimuraba mucyumvise kuko twebwe uno munsi ibyo no kubitena en considération kubera ko bisaba hari des procédures hari des démarches zitegerezwa kuzoba zijanye na changement de mentalité kugira ngo abantu basokoroke bahebe bave muri budget moyen twinjire complètement muri budget programme
aha amura ya matext mwagiye mubona muri ibi hano twagiye tubona byinshi byari byarakozwe vyisunga budget moyen, amahera bayajana bafashira hariya, amahera bayajana bashira hariya, amahera bayajana bashira hariya. Uno musi turiko dushaka kugira ngo dukore redressement y'ibyo bintu ngene vyakora muri ibyo bintu bya budget moyen à travers le budget programme. Bidusaba rero yuko mu vyo muza kusaba umushikiranganje ibyo navyo mubitena en compte, kuko murashaka kumusaba yuko ahindura ibintu uko byari bimeze cyangwa akora engagement nshasha za kino gihe, mugabo zizomusaba yuko baranza bategerezwa guhindura na mentalite y'abantu. Aha murabyumva, abantu encore accroché, encore attaché kuri ibintu bya budget moyen, ibi bagiye bakoreramwo aho hambere. Kandi mubona n'ubu yuko nk'iyi audit harimo ibintu uno munsi content ya budget programme twinjiyemo uvuze ngo bisigure bigoye gusigura, bigoye no kuya ngo uhindure, kuko twamaze kwinjira twe tuvuga tuti ni activité uburyo. Mugabo hano hariho amafaranga ugiye kuraba, ari nayo mpamvu la gestion financière, ugiye kuraba la gestion financière yo muri Sosumo itari itomoye na gato. Aha utabona la lumière dushaka dukeneye kugira ngo la gestion financière tuje kuyumva neza ya Sosumo, kuko byakorwa muri ya cadre ya kera, kandi natwe ubu turiko turiyumvira muri cadre nouveau ya budget programme. Kitwa turacyumvikana ko gayebo, sinzi ko muri ko murabyumva neza. Aha no kugira ngo ibyo muza gusaba, ibyo tuza kwexija umushiranga les engagements z'umushikiranganje ntizifate à l'état brut cyangwa en absolu, kuko harimo izindi valeur zitavuzwe hano zari attaché, de valeur qui était attachée kuri budget moyen, notamment ico kintu cyuko bashobora guhindagura l'affectation y'amahera bakaya abakaba ayandi ma reallocation, kandi batahinduye activité cyangwa bagahindura activité bakira amahera kuri activité yoroshe. Iki nico turiko turagwana naco muri kino gihe, nico turiko turagwana naco, aho ubona toujours le réflexe igaruka iza muri cya kintu cyuko haba amafaranga d'abord abantu bagaca bayafekta uko bashaka. Ubwo n'urugamba rukomeye cyane. Ubu rero turaza gusaba umushikiranga tugira ama engagement, aho tumusaba tuti ubu rero kugira ngo mukosore tubwire muri iki gihe kingana uku mwebwe, vous êtes sûr, vous nous affirmez, muratwemerera yuko activité yose yari iziye kuzokwega amahera, ko activité yose ariyo tuzobanza tukamenya hanyuma amahera agakurikira nyuma muri changement, muri engagement umushikiranganje ariko aradukorera. Aya matariki yagiye atubwiye izidele yagiye aduha, ico kintu mugifate en compte kugira ngo nimuza kureyevaluwa par la suite muze mumenye ko hariho iki kintu kijanye na budget moyen. Izi audit zakorewe ko ku buryo kugira ngo bihindure bisaba yuko na bamwe cyane cyane mu ba gestionnaire de budget babanza bagahindura mentalite. Iki ni ikintu gikomeye cyane, sinzi rero mwabyumvise. Aha no kugira ngo ntimuze kuba trop exigeant musaba mushikiranganje ngo iki ngo tubwire neza, nivyo muri budget moyen. Ugiye kuraba l'esprit qui prévalait à l'époque ya budget moyen, vous n'aurez pas de réponse, kuko umwe wese umushikiranganje kanabandi bose abagestionnaire de budget bari bafise ububasha kuko bashobora gukora des allocations de réallocation budgétaire, des lignes budgétaires bumvikanye hagati ya ministre des finances cyane umushikiranganje wenyene agashobora gaturuna
wakabikora komsa ati jewe nabonye biriya byananiye ariya mahera kona nabona atarabakonsome na cyenda ya reaffecta da realua ku yindi ligne budgetaire. Umushikiranganji wa finance ati nta kundi nibyo. Muga murumva ko ibikorwa nyabyo igihugu cyaba gikeneye byinshi bya bitakozwe muri au moment à l'époque du budget, de la mise en œuvre du budget moyen. Ibi muravyumva. Aha niyo mpamvu hari bikorwa tugiye kwa tuti none ko sosuma igihomba twabibonye ko sosuma igihomba. Jewe ahubwo natangajwe nuko ibi amashifre yagiye abapresenta bagiye barodressa amakonti amwamwe, ubona ko ari ibintu bitumvikana pe, ubona ko ari ibintu bitumvikana. Ukava kuma miliyari ukaja kuri miliyo, une un écart de millions de milliards. Nivyo bintu byo byumvikana gute? Ikindi kintu umuntu abonamwo harimo avuze ati harabaye ama recrutement, nabibonye bati hari ivyihutirwa kuko hari abari bagiye mu bundi buzi bwabo, mu bundi buzi bifuza. Sawa mugabo nabyo bifise incidence, nabyo bifise incidence sur le rendement ya usine. Ico ni kindi kibazo. Hanyuma waza kuraba noneho uko muri rusangi ivyo turiko turavuga ukuntu ivyo bintu byagenda n'ibihombo byagenda biba n'abintu n'amahera atabarokuvre, ibintu bijana n'amarokuvurema, ukabona ko umengo hari n'ibintu le budget moyen vraiment il était plus que temps yuko dusohoka muri budget moyen. Il était plus que temps. Mugabo rero uno muzi harabari resistant babandanya biyakurusha ku kintu cha budget moyen. Kandi budget programme twaje muri 2023 2024 2025 harabaye ingorane, ndabibabwira ingorane zahabaye zerekana resistance nuko le projet de loi de règlement compte rendu budgétaire kujya mu cyo muvyumva de 2024-2025 nuko twagiye gusangamo harabaye ibintu bimeze nk'amakuru, abantu bimaze nko ukugongana hagati ya budget moyen et la budget, les résultats du budget moyen et les résultats du budget programme zigiye kugongana, amakonte acayanka guhura kubera iki? Encore une fois la résistance y'abadashaka kuva muri kugira ngo bevoluwe baje bave muri budget moyen kugira ngo binjire muri budget programme. Ugasanga ibintu bibandanye bigaruka, bibandanye bigongana. Mugabo ibintu byose bigira intango, bigira evolution, bigakura hanyuma bigasaza n'abantu nuko. Aha rero turibaza yuko ubwo je programme yavutse no kubandanya tuyiherekeza. Aha rero iyi audit iyi nimuyifate nkuko yo bari audit yakozwe muri exercice ya budget programme kino kugira ngo abaperisa kirikane ntimugifate nkuko iyi audit yiyadesera kuri ku bikorwa byakozwe muri exercice ya budget programme, ahubwo yaderesheje ku bikorwa byakozwe muri budget moyen. Mugabo no muzi turashaka ko ibintu binyaruka, umumwe wese umushinga amateka ari hano afise mu mutwe ikintu yuko dushaka yuko ibintu bihinduka, sosumo ihinduka kugira ngo itere imbere. Tubone yuko sosumo koko ari en fait le miroir, ihindukiye miroir y'igihugu cy'u Burundi mu bintu bijanye na production de sucre. Mugabo idusaba noneho ko dusohoka bari abakozi bose muri sosumo nabo bahinduka bakava muri budget moyen bakinjira muri budget programme. Ibyo murumva ko ari igikorwa cya twese, changement de mentalité, duhinduke mu mitwe. Turashimira rero ko
muri commission mwakoze muri commission mwakoze dans l'esprit ya budget programme cyo mukimenye mwebwe mwakoze dans le budget dans l'esprit du budget programme mugabo muza gukora ku bintu vyakozwe muri dans l'esprit du budget moyen. Aha rero la conciliation kugira ngo ibintu bihure kugira ngo tuve mu bya tuhindura ibintu bibe bishasha entre autres Sosumo tugire shasha hari ibintu bimwe dutegerezwa kumva mwe tuza kumva tukemera ko mwe bina bishobora kutanatora inyishu size ko umuntu yoyivuga exactement uno munsi mugabiza ko kugira ngo dutore inyishu nako arico ikorwa atwari dufise tuvuga tuti shiraho amadele tubanze rero tuje turaba ko mutuvuga yuko dushaka yuko Sosumo ihinduka hari ibintu tuteza kuraba yako mushikanganje yawe tubye mugabo reka ndababwire kugira ngo ntituze kuja mu bintu vya kure icambe nimba dushaka ko Sosumo ihinduka audit iratwereka au niveau y'amategeko au niveau de la loi. Est-ce que Sosumo amateka yega Sosumo ameze nabi? Non. Amateko yega Sosumo ameze nabi. D'autant plus que Sosumo ari ishira hamwe leta ifisemo umutahe munini 99%. Donc icyo kintu cyambere tukimenye. Aha ndiko ndaborienta kugira ngo twevolue facilement. Sosumo ku bintu bijanye n'amategeko imeze neza, amateka ameze neza.